ry'usemerera ati nimutegure inzira y'uhoraho mu bugaragwa, musenere Imana yacu inzira yagutse. Hajya bavuga ngo yiroro, bisigura ngo inzira yagutse mu bweranyange ariho mu bugaragwa, niko Bibiliya nshasha ivuga. Ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'uhoraho mu bugaragwa, musenere Imana yacu inzira yagutse mu bugaragwa. Kaze mufata ibyicaro. Nje kubabwira yuko Yesu agira neza. Nukuri mpagaze nemye ndababwira ko Yesu agira neza. Nje kubashingira intahe ko Yesu agira neza. Nje kubabwira inkuru y'ihumure ko Yesu agira neza. Kubera yangiriye neza, mpagaze aha kubera yangiriye neza. Nshobora kuvuga kubera yangiriye neza. Uyu mugoroba ndashobora guhagarara nemye by'ukuri nobemeza neza. Noneho munandavye ushobora kuba wibaza ngo kuva kera nashobora kuvuga uku, nashobora guhagarara uku nkasemerera imbere y'abantu haba namba. Nimba mpagaze aha nukuri ndabivuga nemye ko Yesu agira neza. Nimba mpagaze aha nshize amanga nukubera Yesu abohora, yarambohoye. Haleluya. Yesu yarambohoye, ambohora isona, ambohora ubwoba. None mpagaze hano nshinga intahe yuko Yesu agira neza. Uyu mugoroba rero ndabazaniye inkuru y'ihumure. Ndabazaniye inkuru y'ihumure. Iyo mvuga ko nje ndabazaniye inkuru y'ihumure. Imana yabwiye Yesaya ngo nimuhumurize abantu banje. Yesaya yari karavugishwa muri biriya imyaka 587 aho yavuga aya majambo imbere yuko Yesu avuka. Atangura kuvugishwa kuri uyu muntu azoza kubangurukanya intambara, kuri uyu muntu azoza gutuma amara imyenda y'ibyaha abantu. Amuvuga ko inyuma y'imyaka 500 ataravuka. Hanyuma avuga kuri Yohana umubatizi, Yohana integuza, amuvuga ko nawe nyine atarabaho. Yari karavugishwa ahumuriza abantu kandi barahumuye. None genze kuguhumuriza ndakubwira ibyamaze kuba kugira ngo ndabikwibutse ureke kunezerwa. Nezerwa ndakuzaniye inkuru y'ihumure. Ivuga ngo intambara zarabangurukanijwe n'umwami Yesu Kristo, kandi umwenda w'ibicumuro byacu Yesu yarawuturihiye. Iyo niyo nkuru y'ihumure ndakuzaniye. Haleluya. Gusa hagowe umuntu atavyakiriye kandi atavyakira. Uyu mugoroba ndizera ko umuntu atari bwatahure yuko intambara zabangurukanye, nuko imyenda y'ibicumuro byacu twayirihiwe na Yesu ku musaraba. Ndizera yuko uyu mugoroba aza gutaha vyemeye. Uvyemere ubibemwo. Urazi nk'ubu umunyororo hariya ku mpimba yisha abantu atari umwe atari babiri. Hanyuma akaza abona ararungikiwe umuntu amubwira ngo burya rero wewe urababariwe bya byaha byose wakora. Bavuze ngo burya umunyororo urarangiye. Wa munyororo agaca atangura kuvuga ngo oya jewe simva havrem je simvaha canka agaca yanka gutaha. Mu yandi majambo uwo munyororo nazoba yakiriye message yaje imugana imubwira ngo wababariwe, imubwira ngo byose byarangiye, umubwira ngo wakiri urubanza rugukiza, nazoba yayakiriye aciye aguma mu munyororo. Ariko wakiriye message acavuga ati abo nivyo kuri, acagenda agatekera utwiwe agaca twikorera bose baraba, agaca agenda agaca ataha abasezera ati bayi ivyanje vyaheze, imyenda nayirihiwe. Haleluya. Umuntu rero atemera ko Yesu yarangije byose, atemera ko Yesu yatubabariye,
atakiriye imbabazi Yesu yatugiriye. Nagira ndababwire ngo ameze nk'uwo munyororo batangariza bati wa rubanza rwawe biraheze niwitahira agaca yanka gutaha, agaca akunda kuguma mu buja mu munyororo mu kubohwa. Niko wowe umeze. Mbega wewe uri hano uremera ko Kristo Yesu yatubabariye? Sabwe, mbega ubuzima bwawe warabumuhaye? Kuko je uwo muntu yoza akambwira ngo burya umunyororo wawe uhagarikiya, bakambwira uwo ari we yabikoze, bati ninye n'icubahiro kumbure yavuze ati taha, canke ndazi n'uwundi muntu arashaka kubivuga ati burya ibyawe. Mbega yemwe bamumbwiye bakamudomako, ndakubwire naho abasoda bonzibira nongera nkavuga ati nye n'icubahiro, nkavuma semere jewe nshaka kugushimira, nkikubita ku birenge vyiwe, jewe nshaka kugushimira, nibandeke nze nokoma induru ndababwire yambabariye. Ari we yavuze ngo taha, bari banciriye ugo gupfa. Mwe murafyina uwo baciriye ugo gupfa, mwibaza ngo ababayeho gute mu munyororo? Ababaye hari umwihevyi. Je nibaza ko ari babandi baza baradufunga ikiwani ngo abavyeyi ngo bakeneye, ngo abavyeyi barakenera amayinite, bama badufunga ikiwani bari nibaza ko ari babihevyi, aribo baca bahinduka bihevyi. Ariko nagira nje kubabwira yuko inkuru y'ihumura ivuga ngo Yesaya we yabivuze bitaranaba, ariko jewe nje kukubwira ko vyabaye. Burya Kristo Yesu yararangije vyose. Burya Kristo Yesu yararisha umwenda w'ibicumuro vyacu vyose. Ukaburi ngaha rero uri umuntu atarakira izo mbabazi za Kristo, niho vyoba ari bibi cyane. Utarakuzakira egare kumubwira ati Yesu ndakwihaye wese, wewe warisha imyenda yanje, wewe warisha, wewe wapfuye mu gishingo caho jewe nari gupfa. Yesu akira, ngenza ukushaka, ngenza ukushaka, ngira ukugomba, wabitahuye nuko agira. Yesu ndakwihaye, Yesu ngenza ukushaka. Erega ivyo wakoze nta wundi yari kubinkorera, erega ivyo wakoze nta wundi yari kwemera gupfa mu gishingo canje. Yesu ngenza ukushaka. Uko ni kuwakiriye izo mbabazi agira. Turi mu gikorane cya Tegura Inzira y'Uhoraho. Haleluya. Ndagomba kubwira abantu babiri. Ndagomba kubwira umuntu wa mbere yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yoba ari hano. Hanyuma mugabo uyu muntu yamurihiye umwenda w'ibicumuro byose, akaba umengo nyene amufata ibisanzwe, ari bimwe byo kuza kuwa Mungu. Yesu ndagukunze, Yesu ukurikira abandi, Yesu uri mwiza, Yesu ugira neza, byo kuwa Mungu gusa. Uyu muntu mwibaza ko ari uwo kuganira nawe kuwa Mungu gusa? Mwibaza ko ari uwo gushimira kuwa Mungu gusa? Mwibaza ko ari uwo kuja imbere yiwe ngo hongere umwibutse unamushimira kuwa Mungu gusa? Oya, nuwo kugumana nawe imisi yose, nuwo kumushimira imisi yose, nuwo gutazira imisi yose, mbere ku murango no mwijoro, igihe cyose. Haleluya. Erega burya igikorwa Yesu yakoze kirahambaye, kirahambaye cyane gose. Haleluya. Tegura inzira y'Uhoraho. We wakiriye Yesu, ushobora kuba waramwakiriye, mugabo rero iyo migenderanire nariko ndavuga y'uwo muntu yakoze icyo gikorwa kidasanzwe ikaba itameze neza, ikaba itameze neza. Urukundo ukunda Yesu, umwana wo kuwa gatanu hirya ejo mu gatondo yatubwiye ngene urukundo rw'Imana rwagutse, ukuntu Imana idukunda vyagutse. Ngo urukundo Imana idukunda n'urukundo rudasanzwe, ngo ataho rusa n'urukundo umuvyeyi akunda umwana. Kandi nivyo, kuko umuvyeyi arakunda umwana, mugabo niyotanga uwundi mwana kugira uwo mwana ashobore kubaho. Ariko Imana yo kubera idukunda urukundo rwagutse, urukundo runini, urukundo rurerure, urukundo rudasanzwe, yaratanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo jewe umunyavyaha, wewe umunyavyaha, dushobore guharigwa
dushobore kwemegwa n'Imana. Erega twari twaratandukanijwe n'Imana kubw'ibicumuro byacu. Erega n'aba Bisirayeli Yesaya ariko arababwira bari barakoze ibintu bava ku Mana, batwawe ari nyagano baca baza gusenga vya bigirwamana, baragenda baba ari byo bibera mu Imana. Irababara, irashavura, ikabakubita kabisa, ikabakubitisha ibihano, ikabakubitisha intambara. Iratindira avuga ngo intambara zanyu zabangurukanye. Aho rero ariko aravugishwa imyaka amajana ari isigaye kugira ngo Yesu avuke. Ariko wewe uno munsi ukaba warakiriye Yesu. Yaciye amubwira ngo usomye kuri uyu murongo kurikira, yaravuze ngo usemerera ijwi ry'usemerera mu rugaragwa. Aya ariko aravuga kuri Yohana Umubatizi, kuko Yohana Umubatizi yaje gutegura inzira ya Kristo. Niwe yaje ategura, yari afise ubutumwa bwiza, message yari afise imwe, yari yivuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ariko arababwira ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yashaka kubabwira ngo nimwihane, nimuhebe ingeso zanyumbi, hariho umwami ariko araza inyuma yanje. Uwo rero Yohana yanamubona ari uhambaye, yanamubona ari ukomeye. Yohana aravuga ngo ntibikwiye yuko nshobora gupfundurura n'utugozi tw'inkweto ziwe. Yari uhambaye, yari umwami w'abami. Haleluya. Ubu niwe Yohana yasemera ati nimutegure inzira, nimusasire umwami w'abami agatapi rouge. Abami turabasasira amatapi rouge, abahambaye turabasasira amatapi rouge, kugira ngo kandi harya kuba ari kugira ntihagire n'akabateka, kubera ari umwami, kubera ari umukuru, arasasigwa tapi rouge. Natwe ngaha twarayitije, rega ngaha natwe turabami n'abaherezi, tuza turayikandagira ko natwebwe sicyo twohahera. Turabami n'abaherezi, niko Bibiliya yatwise. Abakire Yesu nk'umwami n'umukiza aduhindura abami n'abaherezi, natwe tugaca twitiza itapi tukayicako. Ariko si iyi tapi Yohana yari karavuga. Oya, mu mitima mutegure, mukureho ikintu cyose cyozibira uyu mwami kugira ngo ntaze ngo yinjire mu mitima yacu. Aganze, ukaba wemera imbabazi yakugiriye, muhaganze muri wewe. Ukaba wemera ko yapfuye ku bwawe, muhaganze muri wewe. Rero Yohana yari karasemera ate gukuraho ikintu cyose cyo muzibira. Erega ari nyuma yanje araje, cyo muzibira kugira ngo ntabe muri wewe. Aravuga riti rero nimwakuraho ibintu byose, mukure musene, mumusatsire itapu umwami w'abami agiraze. Ahari udusozi mudukureho. Ahari udusozi mudukureho. Ndibuka Habakuki mu gice cya 3 nimba ari umurongo wa 19, niwe yavuze ngo uhoraho niwe nkomezi zanje. Uhoraho niwe nkomezi zanje, niwe ahibirenge vyanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, akampa gutambagira ku dutwe tw'imisozi yanje. Urabona imbere hari ibidunduri, yashaka kuvuga ngo ku dutwe tw'ibibazo. Kandi na Yesu yari karavugishwa. Nuwave wibaza ngo yavuga ngo imisozi iriya yo yahariya ruguru mu nyambuye za gishingano za hehe ngo tuyikureho, tuyisunurire ngaha mu gisagara hose hasene. Si ivyo yari karavuga ibidunduri byo mu mitima yabo. Ico gihe Abisirayeli, natwebwe uyu munsi ushobora kuba waje hano hari ibidunduri mu mutima, vya bindi bizibira umwami wacu kuvyagira mu mitima yacu. Ibidunduri vy'ishari, ibidunduri vy'inzigo, ibidunduri vy'ugwanko, ishavu, akaborego, ubusambanyi n'ibindi. Ivyo vyose nivyo yari karavuga ngo nimubikureho kugira ngo umwami wanyu mubona havyagira. Umwami wacu tubona havyagira, nta handi akeneye kuvyagira, ni mu mitima yacu. Imitima itunganye, imitima igororotse. Haleluya. Aravuga ngo nimwakuraho ivyo bintu byose, nimwakuraho ivyo bidunduri, ivyo utwo dusozi twose mukatwaplanisa, mukaringaniza.
ubwiza bw'uhoraho buzoca buseruka, buzoca buhishurwa, ngo kandi nta muntu n'umwe atazobubona. Nagira ndakubwire ngo kimwe gusa wokuraho ivyo vyamuzibira. Nagira ndakubwire ngo ubwiza bw'Imana wobubona. Hajya gukizwa ni kimwe, ariko kubona ubwiza bw'Imana ni kindi. Yesaya yari yaragendanye n'Imana ari umuvugishwa, ariko nyene afise utundi tuntu. Usomye muri iki gitabo nyene yanditse mu gice cya 6, afise utundi tuntu nyene yagendana natwo. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Utwo tuntu yagendana natwo, reka tugasome mwumve ku murongo wa gice cya 6 kuri uyu murongo. Usomye ku murongo wa mbere haravuga ukuntu umwami Uziya amaze gupfa niho amaso ya Yesaya yugorotse, ngo abona intebe ndende y'ubwami ishizwe hejuru, imisozo y'impuzu yiwe yuzuye urusengero. Hanyuma abona abamarayika, abona abaserafi. Hanyuma ku murongo wa 3 aravuga ngo aza yumva ayo majwi asemerera ngo wera uhoraho nyene ingabo. Umurongo shaka rero n'uyu wa 5, maze ndavuga nti ndabonye ibara ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye. Nashaka wumva aka kantu kari kamugoye. Ushobora kuba ugowe n'ibindi, ariko Yesaya nubwo yari uvugishwa n'Imana akigendana na Uziya, hari ibintu byaca mu minwa yabo bitari bitomoye. Aravuga ngo ndabonye ibara ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye, kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyene ingabo. Maze umwe mu baserafi aragaruka, aza hondi afise ikara ryaka mu ntoke, yokoje icokora amakara ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambarira ati ehe, iri rikoze ku minwa yawe, ukugabitanya kwawe ugukuweho, icyaha cyawe kirahongewe. Yesaya nubwo yari uvugishwa n'Imana, Uziya kiriho, ari ibintu bari byo bayaga, nimba ari byo bakorana, bica mu kanwa. Akanwa hari igihe katugora. Umuntu akaba arakijijwe, kaba Yesu yaramuhaye ubuzima bwiwe, ariko ibica mu kanwa bikamugora. Amajambo y'isaku, amajambo yo kuvuga ibitagira ikimazi. Rero ushobora kuba warakijijwe ukaba ugowe n'ibi byari bigoye Yesaya. Yesaya yari umukozi w'Imana, yari yiyizi, aca aritahura aravuga ati ndagowe, kumbe nukumeze, ndi umunyaminwa yanduye. Yesaya aritahura. Haleluya. Yitahuye ryari? Amaze kubona ubwiza bw'Imana. Nagira ndababwira ubwiza bw'Imana nibwahishurwa, amaso yawe akabubona, uzokwitahura, witahure, wibone neza. Hamwe uvuga ati kumbe Imana nukwiri, kumbe Imana nukwimeze. Witahure wewe ko wari umunyantege nke, ivyahora bitagenda neza ubitahure. Haleluya. Nero niwamara gukuraho ibyo byose byazibira, ko Yesu aganza, ko imigenderanire yacu hamwe na Kristo igenda neza, nagira ndakubwire ngo ubwiza bw'uhoraho buzoca buhishurwa. Haleluya. Icyoma tugakuraho ibizibizi byose, icyoma tugakuraho ibidunduri mu mitima yacu, icyoma tugakuraho ibisozi, ibintu by'ibisozi nyene mu mitima yacu, tukabikuraho kugira uyu mwami abona havyagira. Haleluya. Iyi ni minsi yo gutegura inzira y'uhoraho kugira ngo ibintu bigende neza. Rero gutegura inzira y'uhoraho nasanze no gufata ingingo. Turiko turavuga gutegura inzira y'uhoraho, nagira ndagusabe utahure kutegerezwa, kuko hari ingingo utegerezwa gufata. Honyene utegura inzu yiwe, iyo hari igihe ugira imigabo ati hari igihe ubona inzu umaze iminsi ukora akazi indwi yose, umaze iminsi ukora canke uduga ruguru, ukavuga uti jewe iyi nzu yari ikwiye gusukurwa.
n'ingingo ufata ukavuga uti reka mfate umunsi munaka nzosukure inzu yanje kugira ise neza, ukayisukura ugaca utondeka ikintu cyose kikaja mu mwanya wacu. Erega iyo tudaherutse kugirira isuku amazu yacu usanga ibintu bisanzaye, kimwe kiri hajya ikindi kigeretse hariya ikindi kiri hariya, ariko ugatinda ukavuga uti ndafashe ingingo, uyu munsi sinkora ikintu na kimwe, ni umunsi wo gutegura inzu yanje, ikintu cyose kibe mu mwanya wacu. N'ingingo ufata kugira ngo ibintu bice ku rutonde mu nzu yawe, no kugira ngo uyu mwamaro nkaha vyagira. N'ingingo ufata wewe nyene yo kuvuga ngo reka nkureho ikintu cyose negurira umwami wanje ahategerezwa kuvyagira. Haleluya. N'ingingo ufata. Uyu mwami nagira ndakubwire ngo uramukeneye. Ndiko ndavuga ngo mpagaze neme, jewe naramubonye, uramukeneye, jewe ntaramwakira. Eka ntivyari ibintu, umugani w'abarangwa si ibintu, ntivyari ibintu. Ushima umukeneye nuko burya uyu mwami Yesu ni vyose, imihezagiro yose, uriye imwemo, uriyo mu mubiri, yose yugariye muri we. Pawulo niwe yahimbaje Imana. Usomye mu gice cya mbere ugahera ku murongo wa 3, aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, mudushirire kwa ayo maverse, aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mwijuru muri Kristo. N'Abanyefeso 1:3 yarandikiye Abanyefeso ahimbaza Imana, aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiye imihezagiro y'ahantu hose, imihezagiro yose y'ahantu ho mwijuru. Haleluya. Imihezagiro yose y'ahantu ho mwijuru, imihezagiro yo mu buryo bw'imwemu y'ahantu ho mwijuru. Bavuze ngo y'ahantu ho mwijuru, nagira ndakubwire ngo utahure yuko ari imihezagiro y'ibihe bidashira, ari imihezagiro idahera. Erega hari imihezagiro yo ngaha mu isi dufise irahera, imihezagiro y'amazu, umuyaga urashobora kuyagorora, imyamugigi mirashobora kuza akazu kagasambuka. Twe hano mu Burundi twubaka n'izikomeye, hari habubaka izidakomeye, haje bimwe vya gatari na zose zitumukira hariya imiyagije. Imihezagiro y'amafaranga, amafaranga bayise amahera kubera arahera, ariko uwo mwami Yesu muri we duhezagirwa imihezagiro yose y'ahantu ho mwijuru, imihezagiro idahera, imihezagiro y'ibihe bidashira, imihezagiro tudatakaza, imihezagiro atawuyitunyaga. Muri Kristo Yesu niyo turonka. Haleluya. Umurongo wa 4, nk'uko yadutoranirije muri we itangiriro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Basha, Imana iradukunda. Mwari muzi ko yadutoranirije muri Kristo Yesu tutarabaho. Umurongo ukurikira, kuko yagabiye kera, ni ukuvuga ngo yagiye imigabo, yagize imigambi. Noneho no muri Bibiliya iyi nshasha niko havuga, kuko yagize imigambi kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana b'Imana, gucika abana bayo kubwayo. Haleluya. Yagabiye kuva kera, yagize imigambi yuko jewe nawe dutegerezwa guhinduka abana b'Imana. Ndasavye ntiwiya kubwo burenganzira mu kwanka kwakira umwami Yesu, ngo kubera muri Yesu abamwakiriye bose Yesu aca bahindura gucika abana b'Imana. Ukimwakira aguhindura gucika umwana w'Imana. Niwiya kubwo burenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana, niwiya kubwo burenganzira bwo kwitwa umwana w'umwami w'abami. Haleluya. Nk'uko yabigombye akabigabira. Haleluya. Yabigize imigambi kuva kera. Mbega umugisha.
uko Imana idutoranya kuva kera, idutoranirije kugira itugire abana bayo, iduhindura abana bayo. Umurongo wa 6, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye mu wikunda. Aho turacyari muri Kristo Yesu, byose yabitugabiriye. Ndiko ndakubwira ko muri uwo mwami Yesu byose ariho vyugariye. Guhinduka umwana w'Imana vyugariye muri Yesu, kuko bisaba kubanza kumwakira. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Haleluya! Muri Yesu niho hugariye imbabazi zacu, niho hugariye guharigwa. Byose byugariye muri uwo mwami Yesu. 8 havuga ngo ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. Reka tubigeza. Nashaka kuvuga gusa amajambo yose twasomye havuga ngo muri Kristo Yesu. Yaduhezagiye ihezagiro y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Yaduhamagaye kugira ngo biciye muri we duhinduke abana bayo. Haleluya! Twaracunguwe biciye mu maraso y'uwo nyene Kristo Yesu. Ibintu byose vyugariye muri Kristo Yesu. Birasaba rero bujya gutegura inzira yiwe n'ingingo ufata. Bisigura ngo uyu mugoroba ni uwo gufata ingingo, ugakuraho ikintu cyose cyo kuzibira ko uwo mwami yugariyemwo byose aba muri wewe. Umukozi w'Imana ejo yaratubwiye neza yuko Yesu aje niwamwugururira umuryango akaza muri wewe, byose ibyiza byose bizanana nawe. Nivyo, kuko byose vyugariwe muri we. Ubugingo budashira buribonegwa muri Kristo Yesu. Imbabazi zibonegwa muri Kristo Yesu. Kwitwa umwana w'Imana bibonegwa muri Kristo Yesu. Haleluya! Ubugingo budashira tububona muri Kristo Yesu. Yesaya muvyo yasemereye, yabwiwe gusemerera, yarabwiwe ngo semerera. Nawe arabaza ati nsemerera iki? Ngo babwire ngo abantu bose ni ivyatsi, bameze nk'ivyatsi, n'ubwiza bwabo ni nk'amashugwe yo ku misozi. Ivyatsi biruma, amashugwe nayo agakabirana. Abantu dufise ubuzima bugufi, Umuririmbyi niwe yavuze ngo mwami ubugingo bwacu ni nk'umunsi, ni bugufi gose, ni buramba, ibinezera vyabwo birashira. Acha aravuga ngo mwami udahinduka twigumanire. Haleluya! Uwo mwami adahinduka niwe dukwiye kugumana. Haleluya! Sino ubugingo bwacu ni bugufi, naho uwo mara ya myaka 120 mama nayo nyene nubusa. Burya umuntu cyari kuryoha nuko yari kumara iyo myaka 100 arenga mbere agishobora kugendagenda, agishobora kurya kabroshete, agishobora kwinyongera imodoka, agishobora niho vyoba biryoshe. Ariko nibikunda ubuzima bwacu ni bugufi. Uyu umuvugishwa yabugereranije n'ivyatsi vyuma bagaturira bigatumugwa n'umuyaga. Aravuga ngo ubwiza dupfa kubwiratira bukadutwara umwanya, ugasanga turiko turanaburondera mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko no bumeze nk'amashugwe. Amashugwe mu gatondo arashurika neza, uvyuka mu gatondo warateye udushugwe, biraryoshe kuturaba, tuba twugurutse yamahoze aba yugurutse, amashugwe yose yugurutse asa neza. Ariko wataha ku mugoroba ugasanga ngo ubuzima bwacu nuko bumeze nk'ivyatsi. Ivyatsi barabiturira. Mu yandi majambo shaka kuvuga iki? Gufata ingingo nuno munsi, kuko ubuzima ni bugufi. Nurindire ejo, kubera ubuzima ari bugufi wosange ejo udahari. Nurindire ngo reka mbanze ndindire
ndira ubusore bwanje, ndira ubukumi bwanje, nzobiraba nko mu myaka 3 iri imbere, canke nzobiraba ninarongora canke ninarongogwa, aba ariho mfata iyo ngingo yo kwimika umwami Yesu, kubera ari we dukwiye kwigumanira ivyiwe n'ivy'ibihe bidashira. Oya, nturindire ubuzima ni bugufi. Gufata ingingo nuno munsi, gufata ingingo yo kwimika uwo vyugariyemwo vyose. Erega muri Yesu turanezerwa. Murazi ko ariho hari umunezero ushitse mbere. Muri Yesu niho hari umunezero ushitse. Iyindi minezero yose yaho hanze tuja kurondera aho hanze ni yakanya isase. Hariho n'abarondera umunezero mu tuntu tw'ivyaha. Aho rero yarondeye umunezero abanje gukora ivyaha, akanezerwa umusegonde umwe, hanyuma inyuma y'uwo musegonde agahinda kakaba karatanguye, umubabaro ukaba uratanguye, kwicuza bikaba biratanguye. Ibi bintu nabikoreye iki? Nariko ndondera umunezero, ariko mu nyuma yaho umuntu akicuza. Ariko umunezero wo muri Kristo Yesu ni uw'ibihe bidashira. Haleluya. Nukuri umunezero wo muri Yesu ntuzokwicuza na gatoya. Ndakunda gushinga inaye mvuga ukuntu narondera kwiyobagiza ngo nezegwe. Basi nezegwe na gatoya, nje kuryama nezerewe, nibagiye ingorane mfise, nibagiye ibibazo mfise, nkaca mfata nkagura agacupa, icupa ry'ikiyeri. Apana gacupa uhava wibaza ngo kara kantu gatoya ngira akabaju, ubu haraje utubaju dutoya umengo. Oya, nafata rujya ruyeri runini, hanyuma nkaca ndarugotomera. Hajya burya inzoga uzigotomeye n'ingoga ucuboregwa. Nkaca ngotomera nyene, kandi nkabigira ndanabibona kugira ngo nce mboregwa, hanyuma nce nezegwa. Kandi naca nangura gutwenga mbere, naca nangura n'abambabaye hajya gashitseyo, naca nangura gutwenga nyene, nkaza ndatwenga gake mugabo naratwenga. Nkaca nibuka yuko ruguru bahora bavuga ngo abagore bose iyo baborewe ngo baca batwenga. Natwenga nkaca niba bose baca babona ko mborewe, mbere nkaca nigira kuryama kugira nakanwa, kugira ngo ndabe ko nonezegwa, nje kuryama ndyohewe, nje kuryama merewe neza, nje kuryama mfise amahoro, kubera vya bindi navyibagiye. Kandi kubera nakagotomeye nkaboregwa, naca nja kuryama. Ngiye kuryama nkaca nsinzira. Minwi yagera nkasanga kagurutse kagiye kera. Nkaca nsubira kwibuka, nkaca ndaba nkasanga njyamye mu nzu, nkasanga ubuzima ni bwa yo mana. Nkaca ntangura kwiyibuka ko ntabona imbere. Jewe burya kubaho utabona kazoza ukuntu kameze, nagira ndababwire ngo n'ubuzima bubi bubaho. Kubaho utabona kazoza. Jewe ikintu cyari kinteye agahinda, nararaba imbere nkabona sinabona iyo ndiko ndaja. Uyu mukozi w'Imana niyo yatwigishije kare nk'umurongozi atabona iyo ari karaja kaba kabaye. Abarongoye bose arabazimiza kubera iki? Ntababona nyene iyo ari karaja. Na wewe ubayeho utabona iyo uri kuraja, mbega nzobaho gute? Mbega abana nzobarera gute? Mbega ubuzima bwa kazoza ni gute? Kandi vre muri mu mubiri kwiyumvira kuri kazoza ugahangayika, nivyo vy'ubuzima nyene, nivyo vy'ubuzima uri mumo. Ariko uyu munsi mu nyuma maze kwakira Yesu, oya sinarinda kwidroga, sinarinda. Maze kwakira Yesu nasanze ari we narimbuze, kuko maze kumwakira Yesu, ndababwire naragize amahoro adasanzwe. Mbere jangira n'umunezero. Burya je ubuzima bwanje bw'ibibazo imyaka namaze 2 kuva muri 95 gushika muri 97, imbere yuko nakira Yesu, basha nari mfise umubabaro. Ivyo gutwenga kera naratwenga, ivyo gutwenga nari narahevye. Aho hose nanywa agacupa kwabara kugira ntwenge, basi niyibutse gutwenga. Ariko wapi, vyabi vy'akanya gatoya. Ubwo buzima bwabaye bubi cyane. Ariko nagira ndababwire maze kwakira Yesu, yo narumvise rero ngize amahoro atemba nk'uruzi muri jewe. Kubera uyu muvugishwa n'Imana Yesaya mu gice cy'icenda ariko aravugishwa
uwo mukiza agiye kuza yavuga ko ari umwami w'amahoro. Nagira ndabashingira intahe magaze nemeza yuko Kristo Yesu ari umwami w'amahoro. Ivyo si uwabimbariye, ivyo nagira ndababwire ko atari uwabimbariye, si ivyo abaririmbyi baririmba, si ivyo umuvugabutumwa numvise avuga. Umunsi ndamwakira jewe natashe ndatwenga, ngenda shinyirije mu nzira, ngenda nyene ntwengera ibarabara, yo numva utuntu nyene mu mutima, numva nguwe neza, meze neza. Uko imisi yaheze rero amahoro arushiriza kuba menshi, ca ndasubira kuba umugore atwenga. Ariko kandi ibibazo bitavuyeho. Icyiza cyavyo rero, Yesu araguha kurengera ibibazo ufise. Haleluya. Nico gituma guha gutambagira ahindura ibirenge vyawe nk'ivy'impongokazi, akaguha gutambagira kudutwe kw'imisozi yawe, kudutwe tw'ibibazo vyawe. Nusubire kwibuka ibibazo ufise, ukumva amahoro yo muri Yesu arafuka vya bibazo, ukumva umunezero wo muri Yesu urengeye za ngorane. Naranezerewe, ndabaho nezerewe, ndumugora nezerewe, mbere nahatswe kugira ingorane kubera nanguye kunezerwa. Hariho abaza baranyitsitako, nce ndababwira ntimwarihenze, burya iyo muza kunyitsitako ntarakira Yesu nari guhava ntemba, nari guhava nsanga nemeye ko munyitsitako. Ariko ubu nari kubera amahoro naringize ndayashaka, naravuga nti nimwegeze akantu kose ko hava kantera ingorane. Oya, kuko Yesu nari ndamukeneye, ayo mahoro nari ndayakeneye. Rero reka mpeze mvuga ngo gutegura inzira y'uhoraho no gufata ingingo. Ubu rero si byo gutegura ngo Yesu azoza, Yesu yaraje. Uyu munsi ufata ingingo yo guheba vya bindi vyose umwimike muri wewe. Umaze kumwimika Yesu araganza, kandi vy'ukuri umwimitse araganza. Kandi Yesu n'umukiza, umwimike nk'umwami, umwimike nk'umukiza. Araguha amahoro, araguha umunezero, araguha amaso abona iyo uri kuraja. Jewe agahinda nari mfise kuko ntabona kazoza kanje n'abana nari mfise. Nagira nababwire yuko maze kwakira Yesu kongera kwiyumvira ngo mbege jo nzobaho gute, ngo mbege jo tuzorya iki, tuzokwambara iki, mbege jo abana nzobagira gute, mbega bazokwiga gute, mbega tuzobaho gute nyene. Na ivyo sinongeye guhangayika, naguma niteze uhoraho. Noneho naciye nironkera rya jambo riri muri Zaburi ya 25 ya 37 rivuga ngo uhereye nkiri muto noneho ndashaje, sinigeze kubona umugororotsi ahebwa canke uruvyaro rwiwe rusegerereza utwo kurya. Iryo jambo ndarironse, ndavuga ni kazima, nanje ndi mu mugwi w'aba bagororotsi, sinzohebwa, sinzotabwa, sinzosegerereza utwo kurya uko biri kose. Kandi nagira ndababwire sinaronse umurengera. Hari n'igihe umurengera Imana iwudukingira. Burya mwari muzi yuko ibintu byinshi hari igihe Imana ibidukingira. Sinaronse umurengera muri ico gihe, ariko nagira ndababwire ngo twararara turiye tugafungura mu gatondo saa 6 ku mugoroba. Mbere ku mugoroba tukaba twaheze twose atani ikintu dusigaranye. Hamwe nibaza nti none umunsi wejo bisa uhereye nkiri muto none ndashaje ndiko ndakura. Si umugororotsi ntiyigeze ahebwa. Mu gihe cya Dawidi ntiyahebwe, no mu gihe canje ntiyahebwe, nanje sinzohebwa. Nkaca numva ndaremye, nkavuga ni Mana watugaburiye uyu munsi, ejo ndabizi kuzoca inzira tukarya, tukanywa, tukamererwa neza. Kandi bukeye basha Imana yaraca inzira. Nagira ndababwire ko ntigeze turara tutariye n'umunsi numwe, kandi atamurengera nari mfise. Uko niko Imana ibigenza. Iyo ishatse naho irugurura imiryango ikakuzanira umurengera. Iyo iratuzi iradusobanukiwe. Haleluya. Reka sozere mvuga ngo rero iyi misi yo gutegura inzira y'uhoraho, fata ingingo. Kubakijijwe dufata ingingo dukureho ibizibizi byose ivyatuma tugira intege nke, ivyatuma umuntu akonyera. Kuba tarakizwa fata ingingo umwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, aca gushoboza kunesha.
n'ivyo vyose vyahora bikunaniza wewe ingo ufata ingingo gusa umwimike aca hindira hanze ibimwanka vyose ageze muri wewe ariyempoza kuko n'umwami. Haleluya, araganza ariyempoza aca hindira hanze akanyota k'inzoga, akanyota k'ubusambanyi, akanyota umunoho w'amahera, ibyaha byose arahindira hanze ishavu, arahindira hanze urwanko, arahindira hanze ibimwanka byose. Haleluya, kimwe gusa ni ukumwimika muri wewe. Uyu munsi rero ni uwawe, ni ugufata ingingo. Burya nkunda kuvuga ngo umugabo nyamugabo ni umuntu afata ingingo, kuko hari igihe Satani azazanisha abantu ngo ya wo ivyo bintu wovyemera bo gutwenga, erega nabana nakayaje yo kubona yo twenga, nibavyumva bazogira umugabo nyamugabo no ufata ingingo. Mbere umugabo nyamugabo arafata n'ingingo adakonsirise madamu, kubera avuga ngo iyi ngingo ni ikiza umuryango. Burya iyo ngingo woyifata izokiza umuryango. Izera Yesu urakira mwe nabo mu nzu mwese. Haleluya, mwizere Yesu urakira mwe nabo mu nzu. Niwafata iyo ngingo siyibasambura, si ingingo yo konona, ariko n'ingingo ikiza umuryango wose. Umugabo nyamugabo rero arafata ingingo akavuga ngo iyi ndayifashe nzokwasima, ibizokurikira byose nzokwasima. Haleluya, muri Yesu rero nukuri biraryoshe. Rero n'umugoroba mwiza wo gufata iyo ngingo. Narandiriye rero ndaguhaye akanya, ndaguhamagara kugira ngo ufate ingingo. Ushobora kuba uri hano utaramwakira Yesu kandi wabwiwe ubutumwa bwiza kenshi,